hariho rero ikintu nyamukuru uza kumva muri ya blues uza kumva guitar rhythmique iza gutya ni kuvuga ya blues ni mudihe uza kuryohera arabakuze canke abajene kubera ubukuze azokwisangamo kubera kenshi abantu bakuze bakeneye kumviriza umuziki bari pause rero yumvise gitari iri pause gutya nka gitari yo muri blues araba interesse no kumva uwo muziki umujene nawe aza kumva partie inyaruka y'amayaye byose birimo nico gituma uza kumva umubassiste partie ya bass na partie y'ingoma biza kuzana ibintu binyaruka voilà. Wow. Amazing thing like you so yeah, you're my queen, you're my doctor. Amazing thing like you so Hello everybody, what's popping out today? I go by the name of somebody, I'm almost coming the fine boy. Ni BITV ugira kandi uri mushasha genda kuri YouTube channel yacu ugire subscribe, like, share na comment. Ariko ndabitse kandi gufise services zigiye zitandukanye. Turafise photography, videography, graphic design ndetse n'ibindi byinshi. Umuntu afise imanzi arahawe ikaze kuri quality nziza cyane. Iyo nimba ndinga hariyo simba ndijanye mba ndi kumwe n'umutumire. Umutumire rero ngoma nawereka umwanya yidondore sijyambera je muri BITV ariko kwidondora nibaza ko ari ibintu bisanzwe kubera kijya gihe yaza hari abantu batari bwamumenye ubu na hari abandi bashashe twaronse bashaka kumumenya bashasha kuri BITV so reka yidondore amatubandanye bro meze neza ndashima. Thank you Nive Kami ndashimira cyane muri BITV kubona mwa ikaze bizira neza yuko kino kiganiro kiza kugenda neza murakoze cyane ego bakoze BITV ni Nive Kami mwibaza ko bakora iki muramubona afise gitari n'umuririmbyi novuga afise indi style twaba tutamenyereye cyane n'umuririmbyi ari creative ariko kandi hariho n'ibintu bishasha aherutse kutuzanira ari byaje no kutubwira arafise n'indirimbo shasha n'ibintu byinshi novuga yuko n'ikintu tuba twungutse muri industry kuba dufise umuririmbyi w'incabwenge mu muziki nk'uyu Nive Kami basuye kuramutsa kugira kandi murakoze cyane uri umuririmbyi abantu benshi novuga ko badatahura cyane uyu muziki wawe ariko nagomba utubwire bwa mbere na mbere ku ndirimbo uherutse gusohora yitwa Ubuntu yababwiye n'indirimbo yiwe ishashe yitwa Ubuntu utubwire mu ncamake ku bw'iyo ndirimbo icyatumye isohora yavugwamo ibiki hama tubandanye n'ibindi. Ndabashimiye cyane indirimbo Ubuntu indirimbo mperuka gusohora ariko ni indirimbo nakoze haraciye imyaka myinshi ya recherche kubera nariko ndagira recherche kuri style y'umuziki yo kugira ukuntu hobaho fusion ya blues hamwe n'amayaya haci havuka style yitwa ya blues turaza kubivuga ko imbere mu kiganiro ariko reka mbanze mvuge ku iyo ndirimbo yitwa Ubuntu haciye igihe kinini ndayanditse ni indirimbo ndayivuze mu mico ibiri umuce wa mbere werekeye côté artistique ni indirimbo nkuko naje kubivuga ikozwe mu mudiho wa ya blues mperuka gushiraho abaje mu giteramo canje kuri Institut France barabibonye igihe twashira ahabona iyo style de musique
techniquement rero urumvamo blues kuva kera murazi neza yuko kare nkitangura hariho nakora umuziki wa blues mugabo urondera mu mizi yangaha muri Afrika rero ya blues urumva neza yuko harimo blues hakongera hakabamo n'amayaya iyo ni kote artistique kote y'ukuntu indirimbo nayo yanditse ni indirimbo ivuga generalement ku buntu urabizi yuko abarundi twamye ari abantu dushira imbere imico myiza iyo mico myiza rero harimo n'ubuntu ego muri iyo mico myiza harimo n'ubuntu no bamenyesha yuko indirimbo yamaze kuja kuri platform nyinshi za Spotify barakunda kuzumviriza ngaha mu Burundi za Boomplay n'izindi zose irashobora kuboneka abantu bashobora kuyumviriza ariko kandi ntiragera kuri YouTube ntiragera kuri YouTube nizera neza yuko izohagera yabazaniye amasanamu meza yayo bakunzi ba BITV ni Yves Kami atubwiye ko afite indirimbo shasha yitwa ubuntu nanje nawe babwiye indirimbo shasha iri ku ma platform digital ngende muri kuri Boomplay Spotify ariko rero nkuko yaja niteguye reka tugende ku ndirimbo yitwa ubuntu anatwumvishe iyo anatwumvishe iri muri uwo iri muri uwo muziki kubera abaririmbyi bakwiye kutuzanira creativity kubera baba basanzwe ari artiste rero music is art so nado ico notangura kuvuga reka ntangure nshimire kubera iki gikorwa nivyo nijewe nakivyaye cavuye mu mutwe wanje mugabo kugira gishoboke hari abantu benshi twakoranye hariho nk'aba artiste kubera twarabanje turakora résidence de création turaja turiyugarana ahantu turarondera barashoboye kugira ico baterera hariho abamuziciens bashasha kandi babishoboye hari umugitariste yitwa Gati Makarios avuza bass hariho uvuza solo yitwa Claver hariho Vincent Nkundifura avuza percussion wewe n'umuntu amenyerewe cyane mu maritme yangaha mu Burundi yanagiye no mu bihugu bitandukanye by'ishaserukira karanga n'ubwo twarashoboye kumwifashisha kugira ngo dushobore gutahura ubwa mbere na mbere ritme zacu nivyo turumva umuziki mugabo twaragiye hamwe kugira dushireho hamwe ivyiyumvira noshimira kandi n'uwundi mutama yitwa Torobeka nibaza ko mu muzi byagize yavuze inanga nawe yaraduhaye umwanya araduha n'ubumenyi bwiwe noshimira kandi n'uwundi musicien umupianiste yitwa Louis hamwe n'uwundi mu batteur yitwa Derek twaragiye hamwe turakora ivyo bintu rero ivyo nagomba nshira habona nivyo byavuye mu mutwe wanje ariko hari abantu benshi bamfashije kugira ngo ivyo bintu bishoboke hama muri studio nahiye ndirimbo yakozwe n'uwitwa Ivan bassiste nibaza ko mu Ivano bass aravugiriza na Sauti Sol bass yavugije n'abantu that's my G bass yavugije n'ababassiste batatu Ivan n'uwitwa Pasi nawe muramuzi hamwe n'uwo Gati navuze hama piano Joel Houghton hama guitare ni jewe na guitare solo n'uwo ndi navuze Claver hama amajwi yose mumva mu ni jewe no kwandika ni jewe uvuga ko ari indirimbo yatwaye igihe kinini kandi indirimbo uyumva wese ama feedback maze kuronka mugenda mumviriza ama feedback ndonka n'indirimbo iri clean
imeze neza deja ntiyoshobora kureka iri nyuma y'abantu benshi kandi en plus ntiyaherenga na mastering twayikoreye muri Amerika ari umuntu yitwa Olivier niwe yadufashije kugira mastering no kuvuga n'indirimbo ifise quality nziza kandi abantu bose batanga ama feedback bavuga yuko ari top rero ngende gatoyi ngende ndademontra ukuntu amayaya ameze d'abord muri rythme duharura 3 1 2 3 voilà rero tumaze kumbuko amayaya Donatio aranyaruka mugabo nimviye none ko je nkora blues ndakora blues norondera blues ibe inspire n'imidiho yacu turabizi neza blues yavuye muri Afrika mugabo mu nyuma urumva byafashe indi ntumbero sino yavuye ngaha muri Afrika ariko kugira dukore blues twisunza amayaya habiki bigende gute rero nico gutuma mu muziki nza kuvuza muraza kumva harimwo kote blues na kote amayaya hari contrast hari nk'igihushane twumvamo igihushane kubera Donatio amayaya nyaruka blues nayo muga byose umwe wese araza kwiyumva no kuvuga n'umuziki uza gutusha abantu benshi twari tuzi neza yuko blues yumvirizwa n'abantu batekanye bariko barumviriza ariko urumviriza iyo style ya blues twashizemo urumvamwo kote itekanye kandi ukumvamo na kote inyaruka voilà rero ndabidemontre ukuntu bimeze urumva amayaya Donatio nkuko nabivuze aranyaruka tuza kugira fusion y'umuziki tuze kumvamo blues twongeremo tumve n'amayaya voilà ya blues So couldn't we but it's reka nkutsu mukenge nkwiganirise igihe Imana yangeneye igihe canje nasabiye nakiriniriye imyaka n'imyaka yanje nyenyerira kaka none ko cyageze sinzohinduka kahise kanje simenye ikibuka mbega nzohinduka mbega nzohinduka mbwira y'abasokuru banje umviriza nkubwire umviriza nkubwire umviriza nkubwire mwana wanje umva nkubwire kibono canje umva nkubwire kibono
mayumvise Yaya Blues watubwiye ingene wiyumviriye ico ciyumviro watubwira abantu mwari kumwe ariko ndagomba kumenya ico ciyumviro waraciyumviriye waciyumvira ico ciyumviro wakironse ryari hama bibatwara umwanya ungana gute muri ko murahiga iyo ntuze yose misanzo d'abord fusion ya blues hamwe n'amayaye ni ibintu niyumvire haciye igihe ariko naguma nibaza ati ibintu birashoboka nibyo ugerageje kumva imiziki yanje uraza kumvamo aho nasohora imiziki igizwe n'amaritme yanga mu Burundi mugabo gushiramo iyo touche iyo couleur ya blues ni ibintu nazanye mu nyuma kuko iyo ugerageje kumva Samandari tuvuga ira 100% ni blues mugabo ugerageje kumviriza ubuntu na ni 50-50 urumva yuko partie ya blues na partie ya mayaye so haraciye navuga nk'imyaka nk'ine canke 5 ndavyiyumviriye mu bice biza gukunda kubikora naho twarabanje turagira résidence de création nkuko nabivuze ndashikiriza icyumvira aba musicien bavuga ibintu mubona bikunda ibintu bibona bikunda ntibakugoye bahise bumva ko vyokunda baranyumviye baravuga ati reka tubigerageze mu nyuma baravuga bati ibintu birashoboka rero Yaya Blues nizera neza yuko n'umudiho uzoshika kure cyane kubera noryoherwa mu gihe hariho aba artistes nkuko basanzwe bahari bakeyi babonye neza yuko hageze yuko dukora imiziki ifise imizinga mu gihugu cacu tureke kugira amakopi vyofasha ego tureke kugira amakopi vyofasha iyo tuvuze uko ndabitahura ngene usanga abaririnzi benshi bariko barakorera ku yindi midiyo yo hanze Afropop Afrozouk n'indi midiyo nyene igitandukanye nkaca ngaruka ubu Yaya Blues iracari muri band yanyu muri ko mukora iki kugira abantu bose abamizisiye bose bashobore gufata iyo Yaya Blues nabo batangure kuyikorera ko batangure kuyivuza ubona ko ngaha mu Burundi hari amakaraoke menshi muri ko uriko utegura gute kugira ishikire abamizisiye bose bamenye iyo Yaya Blues ko yasohotse bamenye ingene bayivuza batangure nabo kuyikorera ko hari gukurikirana rw'ibikorwa byinshi tubona bikenewe kugira ngo umudiho winjira mu maraso y'abamizisiye kandi winjira mu mitima y'abarundi nuko ubwa mbere hogwizwa ibiteramo bigizwe n'iyo midiho hama hakagwizwa n'ama master class cyangwa ama residence aho habaho gusabikanya ubumenyi bujanye n'uwo mudiho byose ni ibintu twizera yuko bigwijijwe bigakorwa inshuro nyinshi byodufasha kugira ngo umudiho utsimbatare byabafasha kugira umudiho utsimbatare ndagomba kumenya birasaba ibintu byinshi nk'umuntu avuze ati yo Yaya Blues yanjyoheye kandi hejuru yuko yanjyoheye ni ikintu kije gutanga kije kwerekana image y'igihugu ni ikintu kije kuzura ujya mu diho w'ikirundi nuvuga wari warubitswe acavuga ati genda agomba gufasha yofasha iki kugira abantu ishobore kubashikira nka bose n'iki yobafasha nka band yanyu tureba muri band gushigikira ivyo bikorwa nkuko naje kubivuga
ivyo bikorwa vyo kuproduce izo ndirimbo gushigikira ivyo bikorwa vyo kuzivuza publiquement gushigikira ivyo bikorwa vyo kwicara hamwe burya n'ubundi nk'abamuzician bafashe kugira dukora ico gikorwa byadufashe indwi zibiri turiko turakora mugabo ahandi mu bindi bihugu uzobona nka residence imara nk'amezi nk'atatu kabona none nk'ubu dufate nk'abamuzician barakoranye aba bose babishoboye aba musician aba chanteur aba star barakoranye nk'amezi nk'atatu tugomba twige umuziki wanga mu Burundi tugira ama recherche dufundika ikintu nk'umuntu yoshigikira nk'igikorwa nk'icyo ntumva ko yoba akoze igikorwa gikomeye kubera aba musician muri ayo mezi nk'atatu aho bo bari muri recherche bo kuramo ikintu c'akamaro kandi coza kirafasha fatiye ngaho kuri aya majambo uvuze donc ni kuvuga namwe ntimuraba satisfait donc hari ahantu mwifuza ko twebwe hariho na document twanditse inyuma y'iyo residence nimba mubikunze ndaza kubiba partage rero twarabonye ko bishoboka kandi twaranabikoze no muri concert yagiye habona birashoboka mugabo vyoba vyiza tukujije ama activite nkayo kugira ngo ibikorwa bibe vyinshi kubera urabizi neza ikibazo cyakunze kuzana umwe muri aba bamisetwari kumwe yabajije none turazi neza yuko amaritme ngayo mu Burundi dufise ni menshi cyane mugabo tugerageje kuyiga twasanze yuko n'ahari menshi hari hayo twoklasa mu migwi ni nkuko hari hizo usanga zisa nka twavuze ko amayaya afise mezo ya CWTM canke 3K mugabo hariho ayo amaritme usanga ameze nk'amayaya mugabo atanyaruka hose harura gatatu mugasanga iranyaru ma mesure nk'umumizisi namwe mugabo ugasanga ama BPM baravuga BPM sizimo ugasanga sizimo mugabo nk'ivyo urumva yo kucubikarasa mu mugumu rero acarabaza ati none ko muziki w'u Burundi dufise amaritme menshi iyi recherche turiko turakora izogarukira nga kuri fusion y'amayaya gusa na blues numva birakwiye ko explore izindi rythme turafise ubutunzi nga mu Burundi kandi ngiye ko ndanabivuga burya mu Burundi ntihari ubutunzi bw'inzahabu gusa canke igitoro coba kiri muri Tanganyika ntavyonzi ubutunzi burimwo mu ngoma burimwo mu baririmbyi burimwo mu bacuraranzi ubutunzi buri heshi rero ni diversite y'amaritme dufise n'ubutunzi abo baba bafise akanoti boshiramo aho tweko turavuga au niveau national tuje au niveau international ubona hazogira igihe ya blues explose igakwira isi yose Gen optimiste kubera d'abord nk'ama festival maze kujamo il est vrai narakora blues sinari bwayita iryo zina rya ya blues ibihugu byose bimaze kujamwo bishika 8 muri Afrika iyo mvugije baratangara urumva baratangara uwo muziki ni wahe iyo nkaca mvuga ati ni umuziki wo kw'abakaja nine umuziki wa canco bagaca bavyumva bigaca bimbabaza kubona ntashobora kuvuga abantu benshi nubaha cane mugabo ntashobora kumentioninga ngo n'umuziki wo kwanaka kubera ntibiyopera
mugiye mvuze Canco nkavuga Kajanine kubera bo bakoresha birababaje cyane mbwa no kugerageza tugaruke ku muzi wa ngaha ariko hariho bamwe no mu baproducteur bagerageza gushiramo navuga ngo mainstream y'ikirundi navuga nka Kid the Great Kid the Great Agila wala Agila haraciye muri haciye nk'ukwezi tume live hari undi numvise ariko arashiramo nuze Jibu the Classic Jibu nawe arakunda gushira murumva nk'abo bose mugiye hamwe murashobora kubaka ikintu navuga kiri big muci hamwe mukimba mu mizi foko muca muronderana mukavuga ati ore dusubire tugira ikindi residence tuvyure navuga gute signature y'umuziki w'u Burundi nguma ndi optimist ndivuga byo kuba pessimist no kubireka ndizera neza yuko hazogira igihe habaho ubumodabo mu ba artist bakabona bati dushira imbere inyungu y'igihugu cacu tuje hamwe ducree ivy'amakopi tubireke nk'ico cimbero waruvuze co kuja hamwe n'abandi ndacakira cane ku buryo vyozana impinduka ariko by the way imbere yuko mutegurira residence n'abandi ba musician hari abandi bantu baba warabwiye basanzwe ari abacuraranzi baba warabwiye ati ngomba kuzana ikintu niki nagomba ko twategura ibi n'ibi hama tukaja hamwe tukiga ngoma nakubare ikintu kiza kugushoka iyo residence yari bari badushigikiye hajya muri Institut Français baraduha sale baraduha ivyuma baraduha byose kwa mugabo jewe naco ntakoze kugira ngo nandikira ama mail abatafise ama mail narandikira kuri WhatsApp presque boss ntawe ushobora kumbaza ngaha ntandikiye mugabo ababaye présent muri iyo residence ni ibintu bibabaje iyo guhamagarira abantu dukoresha umutwe ducree tugira ikintu tuzana ega je sinyungu yiwanje nimba egire naravyiyumviriye ya blues ni creation yiwanje mugabo si ivy'iwanje bitegerezwa kuba approprié no Burundi n'abarundi rero narabandikiye boss ntawe ushobora kumbaza nkanandikiye ndabemvita ndabarira amasaha byose n'ibiki sinzi nimba ariko bara batabonyemo perdiem no byonze mugabo vraiment nico kibazo gihari muri ya blues nibaza ko mwakoresheje ama instrument ari moderne kubera iki hatagiyemwo watubwiye turobeka mugabo yarazanye inanga canke ntabazanye imiduri bazanye ikembe abazanye ama-instrument y'ikirundi kugira nayo ni mushobore navuga kuvanga nkuko nabivuze ntushobora kuvuga blues wibagiye Burundi ntushobora kuvuga blues wibagiye Africa East Africa kubera blues igizwe n'amanota atandatu mugana atanu kubera iya gatandatu yitwa blue note mugabo ni cyo bita pentatonic rero mu nanga yacu igizwe n'amanota atanu wala rero muri mu nanga yacu ntushobora kuvuga blues wibagire ngaha mu Burundi niho yavuye n'aba esclave bavuye muri Afrika nibo bayijanye muri Amerika rero muri iyo recherche twagize ntitwibagiye inanga Sorobeka niho yari ahari kugira ngo atumurikire atwereke tuyinspire n'ama melody yiwe atwereke en tout cas
nta recherche twari kwa botisa ko ngo tugire ico tugezeko twibagiye inanga kubera ntushobora kuvuga ntushobora kuvuga blues ukuyemo inanga ni blues purement. Nk'umuririmbyi w'umurundi mu kurangiza ndagomba kubaza kino kibazo wifuza ko umuziki w'Uburundi muri rusange wongera he? Moje ndifuza neza yuko umuziki w'Uburundi wogera wo persa cyane. Jewe abanyenspira ndabona ba Richard Bona ba JP bimenye Waluko Kanza Modibo nako inspire Modibo nawe urumva n'umuganda mu respecta ba Richard Bona ba Waluko Kanza en tout cas bishitse jewe ico mpimbara twosubira kuronka Modibo ariko arabikora aho twosubira kuronka nk'abashika nka 10 biyempoza bakagera kuri rujya rugero ka Janine yaragezeko byonjohera ntitugira umuziki w'ama views tubuze mu Buhindi canke umugabo twiyempoze kabisa umuziki ugere kure byoba byiza. Bakunzi ba BTV nari kumwe n'umuririmbyi If Kami, umuririmbyi urumva ko afise ivyiyumviro vyinshi, urumva ko afise ikintu gishasha yazanye ya blues, kandi urumva ko hakenewe ukunwana hagati y'u Burundi kugira hagati y'abaririmbyi b'Abarundi kugira ngo habandanye haba exploitation mu mudiho nubwo w'ikirundi mu mudiho w'ikirundi harakwiye dukunda ivyacu abaproducteur bo ngaho mu gihugu barakwiye bakaza bakegerana n'abandi ba musiciens kugira ngo dutange ikintu gifise signature yo muziki wacu kandi ugasanga kiranafise na quality kubera kirimo ubwenge harimo ivyigwa nibaza ko ari ivyo. Sezera abakunzi ba BTV guys, turabashimiye cyane ukuri BTV ndabashimiye kubona mwamaye kano kajyo. Asante sana. Yego murakoze cyane. Bakunzi ba BTV ndabibutse ko dufite services zigiye zitandukanye, sinereka ko ndabibutsa kubera turabakeneye tubaye quality nziza ntitworyoherwa muri ko muronka ibintu bidasa neza, kandi ngaha dufise ibintu bisa neza, quality nziza kuri kote ya photo, video ndetse n'ibindi byinshi mwamwifuza mu mamanza. Ego turabakunda cyane. Ciao ciao.